Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuzagaruka ne kwerekwa aravugwa mu gisata ca politike cyane cyane ku biriko biratangazwa n'abategetsi bakomeye bo mu nzego nkuru z'igihugu. Turazogaruka ku gisho umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca yatanze kubirabana n'igitoro aho yakuriye inkoni ku gishitsi abanyagihugu babwira ko igitoro kidateze kuboneka vuba nga mu gihugu c'u Burundi. Turazogaruka kandi aho umugambwe CNDD-FDD waraye wemanze ko utarota wumviza canke ngo ugire ico uhindura ku manuro waruko guhabwa n'inama y'abasinyiri ba Katolika nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba vyaratangajwe mu majambo atangaje cyane vyavuzwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Ibi byo turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Gusa imbere ko tubageza ko ivyi birabana ni manuro ndetse n'inama abepiskopi ba Ecclesia Gatolika bagiriye indongozi z'u Burundi. Katubanze tugaruke kuri iki kibazo ca tanzwe ko inyishu n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca. Leta yaraye ubwayo yibwirije ukuri abanyagihugu ko atanyishu yavuba ifise ku kibazo c'ibitoro bimaze imyaka irenga 2 bitaboneka mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca agira ati kuri ico kibazo c'ibitoro jewe nta nyishu nzana. Mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Nderakobuca yarabajijwe ku kibazo c'ibitoro bimaze imyaka irenga 2 bitaboneka mu Burundi. Mu kwishura we yavuze ko atanyishu yavuba abona. Aca asigura ko abarundi bakwiye kumenya yuko iyo ngorane y'ibitoro ari inkwirikizi z'ibihano leta y'u Burundi yari yarafatiwe guhera mu mwaka w'2015. Gervais Nderakobuca yavuze ko kugira ngo iyo ngorane y'ibitoro itorerwe umuti bisaba ko Uburundi buronka ivyo bushora hanze kugira haboneke amafaranga mva makungu. Akaba ariho haviriye ibibazo bamwe bibajije bati mbega ivyo bisabwa gushorwa hanze bizoboneka ryari kugira ngo abarundi bave muri iyo ngorane y'ibitoro. Iki kibazo rero naco caje kija mu bindi abanyagihugu bari bafise harimwo ikirabana n'ibinyobwa vya Bralirwa vyabaye umuzi wibuye mu gihugu c'u Burundi, akazaho ifumbire cyangwa se umwavu w'ikizungu nawo baye ndanse, akaba yongereyeho ikibazo c'ibitoro. Mbere leta none ikaba yavuye mu gacerere yemanga ko atanyishu yavuba ha ifise. Muri ano makuru tugiye kubageza ko ivyatangajwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho kandi yanenze cyane impanuro baheruka guhabwa n'inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi. Mbere ko tubageza ko ibi vyose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza kuri nombonesha kure nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Umugambwe CNDD-FDD wemanze ku mugaragaro kutarota wumviriza canke ngo ugire ico uhindura ku manuro waruko guhabwa n'inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi. Mu mvugo irasanzwe umunyamabanga mukuru uyu mugambwe Reverien Ndikuriyo yaraye akoresheje irerekana ko intwaro ishingiye ngo kuri demokarasi mu Burundi tazokwigera iboneka agitwara uwo mugambwe umwe. Uturodukeye muri iyo mvugo nuko inama ngo y'abasenyeri ba Katolika b'i Burundi yarerekanye ko itewe umutima uhagaze ko ariko aratunganywa amatora kumira bamwe n'abandi, hamwe no ku mugambwe CNDD-FDD ugaragaza intumbero yo kurondera kugarukana Burundi mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende. Hanyuma umunyamabanga mukuru wo mugambwe aho kugira kigoro ko kurondera guhindura no gukosora ivyavuzwe n'inama y'abasenyeri ba Katolika b'i Burundi ngo kandi bisanzwe bivugwa n'indi migwi y'abarundi, akaba yavuze ko ahubwo mu gihe abarundi bose bokwinjira mu mugambwe CNDD-FDD ko vyomunezera kandi ko ari vyo ariko arapanga. Mugirero rwa Gasore Ndadaye mu vyo bazize harimo kurondera no kugwanira intwaro ishingiye kuri demokarasi nga ayo maraso atari make hamwe n'ayandi maraso atari make incungu z'iryo ragi yabananije guseseka hadasigaye inyuma ayasesetse kuva mu mwaka w'2015 igihe abarundi bahaguruka bakiyamiriza ikiringo ca gatatu c'abanyanga amasezerano ya Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Biraboneka neza ko ngo hageze ko abarundi basubira guhaguruka bakarondera iyo ntwaro ya demokarasi itarigera iboneka kuko n'ivyarenga nka vyose biriko
biraherengetezwa n'umugambwe CNDD-FDD muri kino gihe. Muti rero ivyo vyavuye kuki? Ivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverend Ndikuri yatangaje, reka tubigaruke ko mu buryo burambuye. Idini rya Katolika ryiyamirije intwaro y'igikenye igaragara mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu nama y'abepiskopi mu Burundi bavuye mu gacereri barihamiriza ihonyangwa rya demokarasi riko rirakorwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kuva ku kutihanganira mu vya politike gushika ku kudahanuciye ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Abo bungere bo ngo ntibarya umunwa. Insiguro zatangajwe ku w'Imana mu ndwi ziheze zarimo ijambo rinegura rikongera rigahumuriza nubwo bene ryo badatanga umuti, bivugwa n'umwe mu bakirisu. Uti abanditse iryo jambo ni abungere ba Eklezia Gatolika basomesheje ijambo ryabo mu masengesho yose yo mu gihugu. Batanguye berekana ko Uburundi buriko buriganzira urubuga rwa politike bukagana ku ntwaro y'umugambwe umwe. Uti dufatiye kuri kahise igihugu cyacu cyaraguye mu kaga ku buryo bwisubiriza bivuye ku gukumira no kurondera ubutegetsi vyakozwe, n'ubu biracyari umwitwarariko turavye ibimenyetso vy'abagomba gusubira kutubesha mu ntwaro y'umugambwe umwe, niko babibona. Ijambo ryabo ryiswe inyigisho z'abungere ba Katolika mu Burundi ku w'Imana wa gatatu wa Pasika, niko umutwe w'amajambo bawanditse. Bariyamiriza ukutihanganirana mu vya politike bakagira amakenga ku bijanye n'itunganywa ry'amatungo rusange. Bose kandi bategezwa kuja ku kive kugira ngo ubwigenge bwa bose bubeho, gutyo twerekeze ku iterambere rya buri wese na rusange. Gutyo ngo bizotworohera kwitegurira amatora yimirije yigenga kandi arimwo umuco. Ayo matora nkayo rero yocajamwo bose ivyo muntu mbere yuko abanyagihugu bashikiriza ivyiyumviro vyabo mu binyamakuru vya leta, amashirahamwe n'imyamamazo hubahirijwe amategeko atantambamye n'imwe. Kuba bungere ikivugo ca leta mvyeyi gihakwa kutazoshikwa ko. Uti kubera ko igigita leta mvyeyi ni gute yunganisha aho karanga mu gitanywanisha itanywanishije bise igahuriza kuri ivyo vyose, mu gihe abari mu migambwe itari uri ku butegetsi bafatwa nk'abansi b'igihugu badashobora kuronswa amabanga mu gihugu kandi bayashoboye, ngo bice bigurana rero gukorera bose, niko banegura. Hakazamo kandi ukudahana no kwihanira. Muri iryo tangazo abungere ba Eklezia Gatolika y'u Burundi berekanye ko barajwe ishinga n'ukuntu igisata cy'ubutungane gikora. Indongo z'igihugu cacu duhereye ku mukuru w'igihugu ntizisiba kwibutsa ubudasiba no kwiyamiriza ingaruka zo kudahana. Ku kudahana rero kwiganza mu kibano niko abanyagihugu batakaza ivyizigiro mu butungane bagahakwa no kwihebura, kwihanira no gukora amabi, niko bo babibona. Ku bwabo ngo hari abakozi bo mu gisata cy'ubutungane berekana amakenga ku mutekano wabivuye kuri bamwe bategetsi babategeka guhonyanga amategeko aho kugwanira ukuri n'ubutungane. Uzi ikibazo cy'ubutungane kiranaraba kandi ivyo gutanga akazi muri leta. Hari inyidogo myinshi idushikira ivuye mu bantu batandukanye ivuga ko ubu mu kuja mu bibanza vy'akazi hatarabwa ubumenyi canke ivyo umuntu ashoboye, ariko ko harabwa umugambwe umuntu arimo gusa uri ku butegetsi canke ko umuntu ashoboye gutanga ibiturire. Uti ni nkenerwa ko indongozi hamwe n'abakozi bo mu gisata cy'ubutungane ku ngero zose bakora bitanga muntu mbere y'uko umunyagihugu wese w'umurundi yumva ko atekaniwe, ko urenganijwe wese yumva ko atunganijwe akanaba mu mahoro mubiwe no mu vyiwe. Bakabandanya basigura bati nk'uko twabivuze ukudahana icaha kiba cakozwe bituma haba inzigo mu mitima y'abantu, bigatuma haba akajagari n'intambara. Abungere ba Eklezia Gatolika kandi bamenyesha ko umutekano ari itunga ntagereranywa rya buri muntu wese, ariko ko muri iyi minsi uriko urahungabanywa muri iyi minsi. Kubona mu gihugu cacu hari abantu bicwa bunyamaswa canke bakanyuruzwa abandi bakaburwa irengero ku mvo za politike canke ku zindi mvumbi birateye umusuhero, nubwo umuntu yohatwa n'inzego zibijejwe. Ubutungane butegerezwa gukorwa hubahirijwe amategeko ku buryo umuntu apfungirwa mu kibanza kizwi kandi abajyango we nabo bategerezwa kugishikamwo. Ku bw'ishengero rya Katolika umutekano gutegerezwa gucungirwa n'inzego zijejwe umutekano, ariko saba civile bitwaje ibigwanisho. Gucungira umutekano mu nyabune ngo biguma ari nkenerwa mu gihugu, nubwo biruko inzego z'umutekano no kwivuna abansi nizo zitegerezwa kuba maso gusumba mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu n'ivyabo.
ivyumviro bitandukanye kuri iryo jambo ry'abungere kandi ni mu gihe amashyirahamwe yigenga akorera mu Burundi adahuza n'ivyumviro n'abo bungere ku bwayo igisata c'agateka kazina muntu cifashe neza kandi ngo kiriko kigenda neza. Uti tugeragaje kuraba uko vyifashe ku bijanye n'urubuga rwa politike tubona imigambwe ari myinshi nubwo hari ingorane zikiri mu mugambwe SNL ngo tubona ko ari uburongozi bubi butuma haba kwigabura muri uwo mugambwe. Ivyasiguwe na Gerard Hakizimana arongoye Forcon F. Ku bijanye no kutihanganana canke ku bijanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi banyuruzwa, Gerard Hakizimana avuga ko ngo bidateye ubwoba cane. Uko biri kose ngo ntawo kwagiriza leta mu gihe umukuru w'igihugu bwe badahengeshanya gukebura abacamanza no kurwanya ukudahana. Icizere nuko abanyaga agateka kazina muntu bahanwa harimwo n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, abanyuruzwa n'abaganagurwa bari ku gatwe kw'abahungabanya umutekano. Igipolisi ngo cama cafashe kenshi niko ashigikira. Nubwo biruko kandi ko bwa bamwe mu banyepolitike nka Gabriel Banza witonera umukuru w'umugambwe APDR akabona ko akamo kabungere ba Katolika ngo atara ko gufatwa minenerwe. Uti abatewe akamo bategerezwa ahubwo gufatiraho bakaraba nimba ivyamirijwe ari vyo canke atari vyo, binabaye ngombwa bafate ingingo zikenewe kugira ngo bahe icizere bose. Nk'akarorero ngo ubutegetsi bw'umugambwe bwitwa ko bushingiye kuri demokarasi bwategezwa kwemera ko hari abahagarikwa agasakisaki mu ijoro hawunyanzwe amategeko. Turafise uburorero bugaragara. Ikindi ukubera no kuzimba kw'ibintu vyakenerwa nk'amazi, umuyaga nkuba, ibitoro, amakara bituma ubuzima buzimba, hakaba hakenewe ingingo zo gushira ku murongo ibintu. Niko bivugwa na Gabriel Banza witonda imbere yo kwiyamiriza itegeko rigenga amatora ku bwiwe ngo rikomira, bisigura ko abungere ba Katolika bafise urufatiro mu vyo bashikirije. Iryo jambo ry'abungere ba Kiliziya Katolika ryamirizwa rije ku bwabo bungere gutegura urubuga rw'amatora atekanye ahurikiyemwo bose kandi arimwo umuco yonatanga ibivuye mu matora bidaharirwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2027 ngo yo leta canke umugambwe uri ku butegetsi ntibaragira ico bashikirije kuri iryo tangazo. Gusa ivyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo biragaragaza neza ko ibi vyashikirijwe n'abungere ba Kiliziya Katolika bitakiriwe neza n'abategetsi bakuru b'igihugu ndetse n'abandi bari mu nzego zikomakomeye z'umugambwe CNDD FDD. Aya n'ayandi rero ntusyonde subscribe canke sabone kugira ngo tuje ucikanwa n'adushikiriza usangize bagenzi baho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'andi menshi turiko turabatohoreza. Ni mu mwanya uri imbere n'Umuhuza TV baheza